Estoy viendo la gloria de ndiko ndabona ubwiza bw'Imana en esta tercera muri kuno gukwegwa kwa etapa. gatatu. Estoy viendo detrás del Ndiko ndabona hirya velo y'igitwikirizo los misterios para este tiempo. amabanga yo muri kino gihe. También puedo ver mi nombre Vyongeye ndashobora kubona escrito izina ryanje ryanditswe en el libro de la vida mu del gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Cordero. Soy bienaventurado Ndi umunyamahirwe porque estoy kuko ndiko viendo ndabona la visión siendo iyerekwa ririko rirashitswa. cumplida. Gracias Señor bendito Shima Mwami por uhezagirwe revelarte y mostrarnos que estás kubwo kunyishurira ukanyereka aquí. yuko uri hano. Es tan grande tu amor Urukundo rwawe has rurakomeye enviado hoy al Consolador. kuba uyu munsi waraturungikiye umwitsa. Es tu Espíritu Ni mpwemu wawe Mwami guiándonos aturongora para la atujana mu guhindurwa rumbo a la tierra twerekeza mu gihugu c'isezerano. vamos siguiendo al ungido Reka dukurikire vencedor. umusigwa anesha. Fiel hoy escucho su palabra Ijambo ryiwe ndaryumva kandi y nkagororoka. atesoro todo Ivyo en mi vyose corazón. nkabibika mu mutima wanje. Estoy viendo la gloria de Ndiko ndabona ubwiza Dios bw'Imana en esta tercera etapa. muri kuno gukwegwa kwa gatatu. Estoy viendo detrás del Ndiko ndaba velo hirya y'igitwikirizo los misterios para este amabanga tiempo. yo mwa kino gihe. También Vyongeye puedo ver mi nombre escrito ndashobora kubona n'izina ryanje ryanditse en el libro mu gitabo de la c'ubugingo vida del c'umwagazi w'intama. Cordero. Soy Ndi umunyamahirwe bienaventurado porque kuko estoy ndiko ndabona viendo la visión siendo iyerekwa ririko rirashitswa. cumplida. Gracias Señor Shima Mwami bendito uhezagirwe por revelarte kubwo y kunyihishurira mostrarnos que estás ukanyereka yuko uri hano. Es tan grande tu Urukundo rwawe amor ni ndengakamere que has enviado kuba hoy al uyu munsi Consolador. waraturungikiye umwitsa. Es tu Espíritu Ni mpwemu wawe Mwami guiándonos aturongora para la transformación. kubwo guhindurwa Rumbo a la tierra mu kuja mu gihugu prometida. c'isezerano. Vamos siguiendo Tugenda al dukurikira ungido vencedor. umusigwa anesha. Fiel hoy escucho Uyu su munsi ijambo ryiwe palabra ndaryumviriza y atesoro todo ngororotse en mi kandi corazón. ryose nkaribika mu mutima wanje. Es tan grande tu Urukundo rwawe ni amor ndengakamere que has enviado uyu hoy al munsi Consolador. waraturungikiye umwitsa. Es tu Espíritu Ni mpwemu wawe Mwami guiándonos aturongora para la tujana mu guhindurwa rumbo a mu la kuja mu tierra gihugu c'isezerano. prometida. Vamos siguiendo Tugenda al dukurikira ungido vencedor. umusigwa anesha. Fiel hoy Uyu munsi escucho su ndumva ijambo ryiwe palabra ndi umwizigirwa y atesoro kandi ryose todo nkaribika en mi mu mutima wanje. corazón.